bepiskopi mwese dusangiye ibanga, bene icubahiro bategetsi muri hano basaseredoti bihebeye Imana, gihugu c'Imana, mwese mu cubahiro ciwe, tugire Kristu. Yubile nziza y'impurirane. Tubanje kubashikiriza indamutso y'abepiskopi b'i Burundi hamwe n'igihugu c'Imana i Burundi, ubu bakoraniye hamwe bariko barahimbaza yubile y'imyaka 100 hatiwe abasaseredoti ba mbere i Burundi, bakaba bakoraniye kuri Monsiyo Gikungu i Bujumbura. Turanabashimiye yuko mwarungitse intumwa zirongowe na nyene icubahiro umwepiskopi w'Ikibungo ngo zidufashe guhimbaza uyu munsi. Tuje kubakeza no kubafasha gukengurukira Imana kuri iyi yubile y'impurirane aha mu gihugu kivukanye c'u Rwanda. Nta gukeka, hari ibyiza byinshi cane twokengurukira Imana byarangutse kubera ukwemera uyo mwana w'Imana. Hari ibiboneka na byinshi bitaboneka. Muri ivyo biboneka naho hari byaciyemo bibabaje cyane, Ekleziya yarunze imitima ya benshi. Ekleziya yarasununuye kandi bandanya isununura agateka kazina muntu mu kubaka amashure mato mata yisumbuye na kaminuza, amavuriro, ibigo by'ibimuga n'imfuvyi, kandi irongera irafasha gusubiza hamwe n'ukurekuriranira, kandi ntiyasize inyuma ivyijanye n'iterambere mu mpande nyinshi. Shengero ry'Imana wese mu cubahiro ciwe, yubile iyo ariyo yose yamidutumirira kurimbura iyo tuvuye, iyo tugeze, niyo tugomba kuja. Shengero ry'Imana, umwe wese mu cubahiro ciwe yahawe n'Imana canke n'igihugu, iyo tugomba gushika ntibizokunda tutari kumwe nyene n'uyo mwana w'Imana, tutamushize imbere mu buzima bwacu. Nta ruhombo rero ruriho mu kwemera Yesu Kristo umwana w'Imana. Nta ruhombo ruriho mu gukorera iyo Mana yimenyesheje muri Yesu Kristo. Ndavye kuva abavyeyi bacu ba mbere bacumuriye mu kurenga itegeko ry'Imana, nguko tubisanga mu Mamuko 2:16, hanyuma igicumuro kikarandagata, nkaraba umuryano uri kw'isi hirya no hino no mu karere kacu, ndemera yuko tudagarutse twese mu kwemera uyo mwana w'Imana atuvukanisha, akaba yatweretse urukundo rwiheba rwitanga rwiyibagira, nguko tubisanga muri Yohana 15:13, akatugira umwe
tudafashe iyo ntumbero isi iracagowe. Nuko rero ndangije ndabifuriza Yubile nziza y'impurirane, nyina wa jambo aheze ababere mu ngoro, igihe cyose mutere muje imbere, tugira amahoro ya Kristo.